ni mu ntara ya Bujumbura ngo ntibatahura igituma amatongo ya komine aho bariko bubaka ikigwati ngo ariko agurishwa amahera mu gihe bizwi ko ayo matongo ya komine atangwa kuri gusa. Aha rero namwe mu makenga y'abanyagihugu baho mu Nyabiraba, ariko rero hari n'uyundi munyagihugu umwe avuga ko nawe umutekano wiwe ubangamiwe. Ibi rero byose bakaba babishikirije mu kiganiro buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva yagiranye n'abo banyagihugu. Aha rero yabahaye inyishu bose uko bangana ku bibazo byabo, mbere akaba yunganiwe na musitanteri wa komine ya Nyabiraba. Ibibazo hamwe n'inyishu bahawe reke muvyumvirize muri kino kiganiro. Nitwa Nzambimana Donatien, nkaba mfise Sirino, nkaba benshi bazi kwitazirano rya Mamesa. Ego nyakubahwa, murahejeje kutubwira ko ibigwati kugira ngo bibeho amatongo atangwa na leta ikayatanga ku buntu kandi agashobora guhabwa ahanini abavuka komine igice kinini. Ariko tuca tugaruka tukibaza kimwe kubijanye n'ibi bigwati byacu by'amahoro bya komine Nyabiraba, tukibaza mbega ko tugeze ku ntambwe ishobora kubagira kane mu bijanye n'ibigwati bigize komine yacu za Nyabiraba, mbega ko ubwa mbere ushobora gusanga ibigwati byaratanzwe neza, ku ntambwe ya kabiri bigatangwa neza, ku ntambwe ya gatatu dufate nyene tugashobora kuba twiyumvira ko bishobora kuba byaratanzwe nyene. Mbega tugaruka tukibaza ubwo bishobora kuba byatanzwe hisunzwe amategeko canke hisunzwe tubuze amategeko, aho tuba dufise inama mpuzamajambo mu komine yacu za Nyabiraba ariyo iba ihurikiyemwo abagiye guserukira abenegihugu bavuye ku mitumba itandukanye igize komine yacu nziza ya Nyabiraba. Tuca tugaruka tukaraba mbega ko hatanzwe ivyo bibanza, ubwo abenegihugu bashoboye kuronka ivyo bibanza baracishije mu nyandiko barandika, mbega sanga baranditse abanditsi nibo bahawe ibibanza byo kubakwamwo, mbega nimba hoba hariho ibibanza bitatanzwe vyasigaye, hoba harasubiye gushiraho iyindi komisiyo ibikurikirana kugira ngo ivyo bibanza bishobore gutangwa biciye mu mategeko, biciye mu kuri. Mbega ntihashobora kuba harabayemwo igitigiri c'abantu bashobora nko kuva kuri umwe canke babiri, mugabo hakaba harimwo roshefu ashobora kuvuga ati reka aha hantu ibibanza bitangwe hakoreshejwe gutanga amafaranga canke kugurisha. Mbega cagaruka nkabaza mu gihe twoshobora gusanga ivyo bigwati byaratanzwe bigahagarara ku gitigiri kinini ku bantu barisha amafaranga, mbega muri ico gihe abo bantu boyapfa ibibanza bigasubira mu minwe ya komine canke hokorwa iki? Aho cangaruka nk'umuvuka komine ku neza y'ikomine yacu nziza dushaka ko ibamwo ubwiza icyo twokwita ubwiza, ishusho nziza. Nkabaza mbega ko mu komine wacu nziza ya Nyabiraba bigaragara ko hariho imiryango nk'uko nyakubahwa buramatari mwabishikirije, umuryango ushobora gusanga wiharije parasere 4 zitatu, uwo muryango ugasanga n'umwe, kandi ugasanga uwo muryango mu kugira ngo umasike ushobore kwerekana ibintu ko bimeze neza, ugaca usanga mu rugo parasere imwe bayanditse kuri nyinarugo, muri urwo rugo nyene serugo agaca yandikako parasere, umwana bagaca bamwandikako parasere,
ubufise mwene wabo agaca mwandika ko parcelle kugira ngo muri ico gihe bigaragare ko izo parcelle zose zifise benezo. Kandi tugiye kuraba ugasanga uwo muntu nta cyanditse na kimwe yashoboye kwandika gishobora kumupermeta kuronka parcelle biciye mu mategeko. Ugasanga uwo muntu afise parcelle ugiye kumubaza ati wayihawe nande, nta na kimwe ashobora kukwereka. Ubundi nawe ugiye aho dugiye kuraba muri komine yacu usanga hari umuntu usanga afise parcelle, wamubaza ati none we ufise parcelle we wayikuye bo nk'akarorero ukaza wumva ati nyakubahwa musitanteri niwe nayiguriye namuhaye miliyoni 3, urafise urupapuro nguru ugasanga hariko miliyoni 3, ugasanga icyabona kiri muri babandi bafise za parcelle, babandi nyene bahabwa za parcelle ku buntu bazihawe batarinze kugira ikintu cyanditse. Ugasanga wa muntu arimwo mu vyabona, ugasanga babandi nyene baronka za parcelle nyene baguze bari mu vyabona. Uwo muntu ukamubwira none nibona ko wihenze, iyo ukoresha gusaba ubona ko byari kugenda neza, ngo nta kundi naribwe. Ubundi nyene wamubaza none wewe nawe bimeze gute, ngo nanje namuguriye 4 miliyoni. 4 miliyoni ni menshi, parcelle ya leta itangwa ku buntu. Muri iki gihe tuba turiko turaka agateka komine yacu nziza ya Nyabiraba, mu gihe uguze parcelle ugatanga miliyoni 4, tuzi neza ko komine itezwe imbere n'umwene gihugu nyene kuyivukamwo ubwiwe ku giti ciwe, hama komine iteye imbere ivyiza vya komine bikatugarukako. None umaze gusohora 4 miliyoni zikaja ku muntu ku giti ciwe individuellement, ntiwumva yuko ubufashe ubutunzi bwoje kugirira akamaro wewe ubwawe na komine mu rusange, muri rusange rwa benshi bavuga komine ugasanga nta muntu. Ubundi wamubaza ngo naguze 2 miliyoni, ugasanga ni ibintu by'akamaro cyane. Ivyo rero nyakubahwa umatare nk'umuvyeyi dufise mu ntara, twashaka ko muri komine yacu nziza Nyabiraba ngo hagarukira ibi bibanza byose byatanzwe bidaciye mu muco. Aba bantu bafise parcelle zirenga imwe, kuko ni benshi cyane muri iyi komine, ni benshi cyane. Hama ikindi norangiriza ko nyakubahwa muvyeyi w'intara yacu nziza ya Bujumbura, jewe ni ku bijanye n'ivyiyumviro vy'iwanje ikingomba kukivuga, kuko umuntu afise guserura iciyumviro ahabona. Jewe maze iminsi ngirwa kwitera koba, uko n'ukuri si kinyoma, aho inyuma yo gushikiriza ivyiyumviro vyanje nyakubahwa musitanteri arongoye komine yacu nziza Nyabiraba n'umuntu yitwa Sylvestre Shirira baraje barandondera ngo bampe parcelle. Shirira arandondera cyane ngo bampe parcelle, musitanteri arandondera, uko n'ukuri kugaragara. Je ndavuga nyakubahwa parcelle, je nta parcelle nkeneye. Jewe nimbona ko jewe no banashikirije ivyiyumviro vyanje nkeneye parcelle. Jewe parcelle, jewe mamesa umuriyoni w'amafaranga natanguye kubukora ko niga mwaka w'8, sinshobora kunanirwa no kuronka muri umuriyoni wo kwigurira parcelle. Nofangera nkafata kimwe mu byo naguze nkagurisha nkigurira parcelle. Jewe nashikirije ijambo mwituze kugira ngo mu bijanye n'inyungu, kugira ngo inyungu za komine ntizigende. Ariko mumaze kuza kumbwira ngo muri parcelle wobugiye kumpa biciye hehe? Aho hari muri kupa 6 zari tariki 17 maze kwanka niho uwo muntu yaca ntelefona. Maze kuntelefona Shirira niwe yaca ntelefona ugatwe kiwe antelefonye ngo none wewe mamesa unibiki, ndamwandikira ubutumwa buri muri Zaburi kugira ngo atuze abone yuko ntari guhahamira ivyo bintu, kandi inyungu ziwanje ziri kuhoraho ari bashobora kubona ibimbereye n'ibinkwiriye. Ndamwereka ivyo yo kwisunga. Ubushize ntibarekewe, nyakubahwa musitanteri hirya y'ejo nyene sindamubesheye yarantelefonye. Amaze kuntelefona irya mbere ndamwitavye, namubwira ati nyakubahwa jewe no kuri kumpangara sindabahangara, singira nti ngo yasinkagije kumpangara, reka
kungora naho mushaka ndabereka telefone n'amapere yose ya telefone nkanka kumwitaba ku mandondera yose ndabifisa mu telefone amapere yiwe ndamubwira ati reka kuguma undondera arandondera itarike 10 twari tuvuye mu munsi mukuru w'abakozi ngaho mu kwezi kwa gatanu bose andondera ngo ndangiye ubuzi aho yaramaze kuntangariza ko jewe nshobora kugirirwa nabi mu bijanye n'ubuzima bwanjye kuhohoterwa kugirirwa nabi wimayeme mugatsimbira igahagaze je nkaba ntangazwa n'uwo muntu ukuntu yigaruriye itongo rya leta kandi sije ndabizi jenyene ko ari rya leta ngaho ku musozi Mayembe mugatsimbira igahagaze ni nk'abantu bose imayemba baba bazi ko iryo tongo ari rya leta jewe sinize mugabo ndabisha amaso iryo tongo ryo bari fise nk'hegitari 2 hanyuma twe twakuze iryo tongo tubona ko ari rya leta kandi ryarimwe ibiti kuva kuri ngaruko hose iryo tongo ryagenzurwa na komine Kanyosha tugitwarwa muri Kanyosha hama twaratangajwe rero n'ukuntu uwo munyagihugu yigaruriye iyo tongo twarabuze umuntu yoduha umuco kw'iryo tongo yoba yariguze na komine canke yoba yariguze ni leta twarabuze umuntu yoduha umuco uwo muntu ni Nyandwi Pascal kandi na nyakubahwa musitanteri twarigeze kumuha raporo ku bw'iryo tongo kandi yarigeze nawe nyene kuhashika hanyuma hashitse twararindiriye ko yoduha umuco w'ukuntu yatohoje iby'iryo tongo twarabuze hanyuma ikindi nacyo nagomba kuvuga ni cerekeranye n'aba bantu bahabwa amaparasera hafi y'amasoko mugabo tugize amatohoza turiko turabaza ukuntu uwo muntu yaronse parasera tugasanga yararonse parasera mugabo afise intuzeye igitansi c'ijana co muri komine hanyuma uwo muntu yaronse parasera nk'aho hantu tugatangazwa nuko duciye tubona yubatse Gasekebuye hanyuma kuri ca gitansi tukaba tubona kumengo ni ntizo hanyuma tugaca dutangazwa nuko uwo muntu yaciye azana n'umuryango kubaho hantu. Izina ni Emmanuel Hambavu sanzwe mbahanyene munyabiraba icambere no gushima ko mvuze yuko atamuntu yotuga parcela zirenga imwe kuko mu vy'ukuri vyo tubibonye ntawo bihisha ngo bivugire hanze byatubabaza mugabe ikibazo je no bufise nukuntu muzoshobora kubibanguranya kubera ko muri kure ejo bundi twarabonye bavuga ngo ariko barazisansuma ivyabaye bazanye raporo tuke byaduciye umutima aho wasanga jewe mfise agaparcela naguze baciye bandika ko komine yampaye parcela ugaca usanga hariho umuntu amaze kuronka parcela 2 canke 3 kuri liste atana hamwe mubona bigaragara ko nyene atarigera aronka ikibazo umuntu acagira ngaho nuko ucubona uti umunsi komine yogira icije gukorera abanyagihugu bayo jewe naguze sinzoshikirwa mugabo wawo ndafite parcela 2-3 yamaze kugurisha kubera ko atahari kuri liste ni wazosubira kuronka kuko nyene ntahaboneka mugabo je naguze bavuze ngo nararonse parcela none kanya kubahwa kw'ivyo byaciye bisohoka bakavyafisha aho ubuho muzomenya gute ko yari yanditswe ku mufasoni w'umuntu na serugo n'umwana zasubijwe ico nico kibazo ca mbere ikibazo ca kabiri mbega izo zizoba zisubijwe zizotangwa gute kugira ngo tuzomenye tuti ubu naho bariko barazitanga zirose ntuze tuzandika makete yo kuzisaba bizogenda gute umuntu kugira ngo aronke parcela mu yandi majambo ayironka gute nico nagomba kuvuga
hama none nk'uwaguze ko mwavuze yuko hoba gusubizwa amahera nk'uwaguze hamwe baguze akaba yaramaze kwitaba Imana ugasanga hasigaye udufuvyi yo bitura nk'intara utwo duhera mukatumusubiza ko muri abavyeyi canke yo kwitura komine ikagira icikoze ko izi parcela zari zibigwati mu bisanzwe shavyumvikana yuko abatwara ikomine mu gutanga batabwiye abo bantu ko batazidandaza ahubwo bashiramwe amazu yabo none ikomine yo dusubiza utwo dufaranga twe twaguze vyogenda gute byari byo bibazo bifise murakoze Imana baheza gihe je nitwa ntagahora jamari ntagahora jamari aba nivuka komine sanzwe mbanda aha sante hama je akabazo nagomba kubaza jewe narigeze kuba numvise ko ariko bagomba gutanga amaparcelle hama ndandika ikete kuko ico gihe bari bamvunira akagohe bambariye bisaba yuko bandika ikete nanditse ikete ndadepoza aho gerategerezwa kuja mu komine hama nakwa mistanteri ico gihe yarambariye imbere ati burya rero nama ikete uraba ko kuduha perezida wa conseil communal ndari mushimye ariko je nararindiye inyishu sinigeze mbona ariko je maze kuraba abantu nabonye bari kuri ajya amaliste yari hajya muri komine nabonye ko amavizaje amazina y'abantu byese kumengo bashasha musanga umengo umuntu ntamenyereye caniyumvira je kugira bareke kunyiyumvira ko naranditse ariko ugasanga hajya kuri bajya abantu banditse hajya harimo abantu nabonye bo mu Kabezi harimo abo muri Mutambu harimo abo abavuka ibururi nagomba kumenya eske iryo kete je ryo bari tarasomwe canke hoba habaye ikibazo giki kabazo kandika hama kandi nkongera ko nta mbaza kugira ngo dusange hari nk'umuntu yobe yarahawe parasere ahantu ikomine kuri sante ugasha dusanga mwitura burafise yindi eske bigenda gute kugira ngo umuvuka komine aronke parasere zirenga zibiri kandi mu bice bitandukanye mugabo bya komine Nyabiraba nanje nitwa Nintunze Tereza nanje ndi mu barose agaparasera ngaho muri komine yacu Nyabiraba amanyakuba burumatari jewe nje ngaha numva gushima kuko narifise uruhagarara rudasanzwe aho jewe nariko amajambo menshi cyane avugwa yuko nahawe parasera kuri gusa ahubwo numvise nyakubaka ushikirije ihumure rivuga yuko ikigwati badatanga amafaranga hama je nagize ingorane mu kibano ndumvuka komine mugaye ikibano cyambereye nabi aho abana banje batatu bapfuye urupfu rubi bariko baricwa nabi hama ndabona yuko aho hantu ubuzima bumbangamiye by'ukuri ndabura amahoro ndabura iyo nja niyomva kandi ubwo ruvyaro nyene nicirwa abana b'abahungu hama niho habaye abantu bamwe baravuga ati nukuri we wahantu muri iki kibano cawe nukuri urabona urabuze shinge na rugero genda witure musitanteri umuvyeyi arabe ahantu yoguha woba uratujije hama mbere nyene birantera nubwo batinone gaye mugenzo muturukira musitanteri mugabo ko kanyuma ndavuga ati reka nduduze umutwe nukuri nyakubahwa musitanteri namusanze mu biro n'amarira menshi cyane menshi gose intuntu y'abana banje bari bafu hama ndambwira ati nyakubahwa musitanteri jewe ndabuza homba ndabuze yo mukira ndabuze yo njana none nta kuntu woraba ahantu nukuri wonshira nyakubahwa musitanteri nukuri yaravuze ati wewe ikibazo cyawe numva kigoye cyane madamu atariko reka tuzociga turabe haheze iminsi nukuri yarantumye ko arambarira ati hariho agaparasera gatoyi ati nukuri kugira tugutabare urabe ko wakikamo umusaya wohungishizamwo utwo twana dusigaye hama by'ukuri ako gaparasera yarakampaye ndakubakamo mugaye ibintu by'aya maparasera byadutse natejeje ubwoba bwinshi cyane aho bavuga ngo ujya muntu yahawe parasera gute ngo ahubwo ngo ni imara ya musitanteri ngo ahubwo ngo natekera agende ahanya kubabona naje n'abana nteke n'uduhuzu ahubwo buri mutari wewe azavuga ati terura wowe nyene ugende kuko bavuga ati parasera irinda gutangirwa amahera wewe wayirose kuri gusa kubera iki
nukuri je nagomba ndabakengurukire banyakubahwa muraduhaye ihumure kuko n'ubu uye nukuri na je nterekeye mvuga ati uko vyari nije nateka ubwoba muri Nyabiraba ati nibikunda kurya rongo plastique nyakubahwa murakoze cyane amakengurukire umuvyeyi wacu Mustanteri nukuri jewe aho yahuye ahantu habi cyane nukuri gushika ntisana kandi je ngira ngo simba nkiriho mba narakurikiye nitwo twana twanje je rero kwari nkengurukanya kuba je gutanga ihumure uvuga ati ibigwati vya komine bihabwa abene gihugu kubuntu nkaba nanje nariko nibaza none iyo miliyoni nzoyikura yeko ndumwe gihugu muteye ndumukenya none nzoba yeko n'ubundi ico kibano canje menga cyaranyimviye nawe nyakuba rero je kwari murakoze murakoze teko ndi kumara Juvenal nuvuga komine amaze imyaka 40 ndahaba nganye nangi kori nongera ikomine yikoreramo hanyuma rero jewe ibaza rya mbere je mu nama ukoresheje bisanzwe je kwibazo cyo plasera hari bazo byinshi n'ubufu ikomine yacu Nyabiraba isanzwe ifise ibibazo byinshi mu matongo n'ubwo besha afise imaza nyinshi basentare kubera amatongo ariko kibazo cyo kiraza no gamya Nyabiraba haduka abantu bisinya kuburana amatongo komine baratanze leta byaratanze ngasha vinyegezamo abanyepolitike bagomba gukubitana hasi bace mu parasera leta byaratanze hagaca bakajagari bisha binatuma batangwa gucozanya bagacozanya uravuga dutsi we warivye komine we nawe ati bisa ndahave je no kora komine neza abaye nabo dutsi ahubwo ayo matongo mwarose biciye gasanga bizakajaga muri komine jewe ngiye amatongo satanga muri komine je byinshi ndabizi kandi byose nayibona vyamye mu kajagari kunyene gushika no bunyene bajya abantu abo bantu no bunyene banyagira kajagari baprasera ngo kuri komine ngamenye Nyabiraba harimo abaza bavuga ngo wani wanje bari kwasoko gasa komine imukabe ahandi yamukabira ahandi ugasanga haje ibindi bintu rero bakomvye bakajaganya konga eburamatari je buno mengo mutanga itegeko abantu bakubaka urushe kubaka akavamo je muravyo bavyiza hanyuma n'ukuri murakoze kutugenda ibiganiye cyane kandi komine yacu umutekano meze neza abategetsi batwara neza umugambi ni wacu ukora neza byose bipanze neza nizo abategetsi bahari bameze neza wavuze akamurongo nawe nagushikire mu biro ashashikire Mustanteri cyashikire conseil communal cyashikire abacabanza barahari ashikire abashinga ntego mitumba barahari ico kibazo cyo gihere hama muraboneke numvise ubujana hamwe avuze duti arabuzo nkora umutekano w'Nyabiraba kirozo muri Nyabiraba ivyacire vyarahetse kandi yameze neza indi wacu muri Nyabiraba nta bintu by'imigambo bihari nta byo gucaracanamo imigambo yose ihakorera yose muri umutekano yakajagari kahandi murakoze umutekano niwo ukomeye muri byose umutekano sinzi mamesa yambari mamesa umutekano akeneye wariwo akeneye yuko tumuha igipolisi abana tumuha igipolisi muri komine kirongowe na Mustanteri ingene vyosha bigenda sinzi rero ingene yifuza ko byogenda ariko nokoremesha ko Mustanteri atari we yohungabanya umutekano wawe ahubwo no kumwizera ko mwizigira mbere niyo nakaryo ko kongera kugushikiriza Mustanteri yongera kurabe neza mu bene igihugu arongoye agufate neza niko Mustanteri nikigagera kuryo namuhaye bandanye rero umubungabunga kinga afise nibyo namuhaye umuvyeyi w'ikomine ni sawa reka duhererere kuri Thierry Musenyi yavuga amatongo ngo na leta abantu baragurishije none ko bagurishije bariko barahomba no kuvuga imbere yo guri tongo uteza kuba ufise inkomoko y'itongo
rero rimaze kugira inkomoko y'itongo yitwa leta biragoye kugira urigurisha. Mugabo ukaba ufise inkomoko y'undi muntu, abatware bari ngangira bamwe barabizi, ntushobora gusinyira itongo ritagira inkomoko. Rero leta ntuyita ngo ni inkomoko kuko ni vya rusange, kandi n'uwari karasinya riba rigwiwe. Bisigura iki rero? Mwebwe mwaguze amatongo, mugagura mu matongo ya leta, mwabikoze mwinyegeje, twebwe turayaja kuyabaka, hanyuma muzogenda mukorane n'uwo mwaguze. Ni ukuvuga twebwe twinjiyemo twaba dusanga turavye ati none uwo muntu wahaye amahera nawe yashiye akoresha iki? Yega twaba turiko turafavoriza ibintu, yega ntibataye igwati ngo habe commerce, abakomisiyoneri batawe gukora. Oya, dutanga igwati kugira ngo umuntu akene kubaka abona reka mve muri uriya mwonga, reka nakore umugambi ameze gutya ku neza y'igihugu, tuhabe twese haboneke yuko dufise igisagara giteye imbere. Nisho babikorera. Nando nimba babahaye umuce mutangwa mugurishe ucugurisha naka, ubundi naka cyo yakugurire, nimba waguze miliyoni 2 ucurongo miliyoni 3, ubundi miliyoni 5, twosanga ari urudandazwa leta yari yashize imbere. None mu by'ukuri ayo mahera yo yambere yoba yagiye he? Niyo ahuze unacha kumazunguruka gutyo. Nukuvuga muri ko muri bisha leta ibyo nitwovyemera. Rero twebwe turaza gushira urutonde kwingene mwage muratanga wayatanze akene ko tumwishuriza. Turiteguye ko mwishuriza. Wewe vuga ati je naraguze vraiment naraguze n'umuntu nyakwabara amatari nyishuriza asubiza utwanje, jewe nditeguye kukwishuriza. Bagusubiza ibyawe. Hanyuma n'ibyaba ngombwa ko tuvuga ati twiweje birashobora ko ayo mafaranga yoba yarafashije kubaka ikintu rusange. Tuzatuvyigira hamwe n'abo dukorana, turabishokogwa, mugabo woteza kumenya ati jewe nakaramuhaye miliyoni zanje 2, rero nayasubize. Tutatugenda tumubaze te mugabo aratuyamarira naka yamusubize. Narashaka guhindukiza tereka jewe naho nayatuye sinayariye naciye nubaka isare nk'akarorero. Maze turaba ko ari byo usanga ari byo, ayo mahera tuyemange tuyanyikuriye cyane tuguye iryo tongo nyene nta kundi ukwanga ko ibintu bire mugabo bidaciye ku muntu umwe, turi abantu benshi. Hanyuma umamesa yavuze ibintu byinshi abantu ngene bagiye barandika, sinzi ko byagenda kugira ngo basabe itobo musana aja kuduha umuco ko kugira igico kibanza kiboneke, ingene vyagenda yuko abantu baba barandika, hanyuma bamwe bakishugwa, abandi kumbure bari bakirindiye ingene vyogenda ngo bishugwe. Rero hariho n'abaguriye musitanteri. Jesi nibaza ko baguriye musitanteri. Musitanteri ntagurisha itongo, ahubwo bo yamwaguriye mu izina ryiwe. Yitwa gute? Musitanteri mugabo muramuzi izina? Abatamuzi baduza amaboko, abamuzi rero baduza amaboko. Yitwa gute? Rero umuntu uri ko muragura, nk'ubu jewe ndiko ndagurisha, nimba ari agatelefone kanje ngene kuhagurisha, ujya no baba ndibara mutari no bivuga vuga ati je nitwa Nsengiyumva Desire ngurisha telefone yanje nana. Rero abantu mubana muvuga ngo mwagurishije musitanteri, sivyo. Akaba mwagurishije na mwaguze na musitanteri, iyo ni dosiye wa mutara aca yiga ukundi, ivyo sadaciga. Mugabo mwaguze na Feredina ndamufata nka Matayo nka Mariko ari ngaho, hageze ko turirotira nawe turimurotira mu bandi, nivyo. Hanyuma parcela moya aronka afite parcela 7 mamesa, nimba muzi kweri ntugere utamutubarire.
indwi imwe zibiri zitatu zine zitanu zitandatu indwi jendi buramatari mfite zingahe ngaywane banzure ndi baza ndakwijambo ubura begeranya amazina abandi uwo muntu afite parcelle ushuzi tubwira hanyuma tuzifate bitagoranye nitwigo turajyana amatohoza maremare bisigura rero yuko abafise parcelle nyinshi abagurishije abo twabivuze ufise nyinshi zose nibagira 10 20 tuteza kuzikurotera tugusigarize kandi aho ni hehe mw'ikomine yose nituraba ngo warose ngo ituramure ngo yindi ngo ayirose muri bare gasarara twebwe ari cyo mujarije yo muri Nyabiraba nimwe uba kene yindi ya kabiri azandikira rero buramatari neza ati jewe niweje iya kabiri nari ngeneye kuyikora mu bintu by'iterambere twicarire mu ntara tuvyanarize ati nivyo birashoboka uwo muntu akwiyindi ya kabiri mugabo abandi bose muziko mufise nyinshi imiryango yanyu muzikureko hakiri kare bitaba birebire wewe uzi kufise parcelle mugabo akagira parcelle umwana akagira parcelle ntuza akagira parcelle twe turaba umuryango tugasanga umuryango urarenza parcelle imwe ejo akamatohoza no muzi tubiprogramira ngani twahize nawe tuzogufata gisuma nimuzosubire kuranga umusanere wayimpaye tuzatwaje kuvyamira vyose ni jewe nzobaje gutanga iyo maparcelle wewe ukaja mu ryahumye ukaja kwiya kabiri tugufashe tuzogufata mu ivy'intara rero banyakubahwa vyumve neza hanyuma nkuko twabivuze wewe wakuze shingisha urubanza jewe ndemeye kurubura ukabaguriye musanteri ushabuye witwara ati buramatari musanteri wawe namaye amahera kwitongo yampaye ngoro n'urupapa mugabo ukaba waguze na Feridina ushaka kuzoza kwa buramatari ushaka kuzoza muri sentare aho hepfo nabonye sentare nayitegera idarapo sentare yo ngaho ni ntabwo hahise mbere imwe idarapo riba ryabaye ritabayeho atwajya sentare uco uvuga ati uruhurire azoba yarusha ni ukuvuga rero urengeje ubona ati jewe nja kwitura sentare hajya isawa usura kwa musanteri ati musanteri hari umuntu nawe gufaranga muri bamwe wari wahamato wari wahaye itongo none yaciye atujya kandi urumva yari yamagiye agungera atamuganda wo kubaka afise yaciye agurisha ivyo honye uzobibafasha bigenere bizokwanga mugaruka ni wanje nditeguye uzobura ati buramatari ntavyo ashoboye ashobora kuba nawe yari yamwe akantu hariho hejuru murabarira budu mugabe ikibazo cyagikwiye kuguma hafi iwanyu mu Nyabiraba kugira ngo uwaririwe amahera yasubizwe hanyuma hariho abaguze hafi y'isoko ijya soko bariko barwana ejo zokubakwa ihera birashoboka ko hariho ibibanza bizotangwa koze ku binari zodefinisa ibibanza bitangwa izotangwa kuri aya mahera izotangwa kuri aya mahera izotangwa kuri aya mahera hariho n'ibindi vyitwa vy'inyuma koze ku binari zovuga ati ibi vy'inyuma navyo bizogurishwa gute soko bigenda musa soko bigenda nuko bigenda hanyuma koze ku binari vuga ati ivy'inyuma y'isoko bitari n'isoko hagati navyo bizotangirwa amahanga na gutya nivyo bibanza kubera mutace muri koze ku binari kuko ntayo nabonye nivyo nabirotiye bizosubira gutanga musanteri koze ku binari ibivuzeko iyo pepe ndayibona mugabo ubutware burakurikira uburote ivyo byose bimane y'isoko turabirotiye ufite ishubaza ku biro mu ntara ku munsi wa mbere hodi dusiba n'ubundi munsi umwe tutaba tuzi neza hagati twaba turi kumwe uzana ikibazo cyawe mugabo impande y'isoko nta kindi kintu ukeneye ko cubakwa nta nzu y'uburaro
nta nzu yo gupangisha dukeneye. Ivyo bizovugwa na kose kominale imaze kubona neza iyo soko nyine itunganije. Nitwasanga kweri wabiroza biciye mu mategeko neza, tuzokongerera itongo muri ayo tugire twake abafise menshi. Sivyo zirashoboka. Hamwe ndurarira ngo habaye ikintu ngora tuzogwitonga ufise uburenganzira bwo kurironka mugabo utariguze. Wewe uzi ko waguze rero muri aya matongo ari hafi y'isoko, na wewe urico kimwe n'abaguze ahandi, turakwaka hanyuma ucuza witure umugwi tuzagushiraho, hanyuma uwo mugwi ucukurabira ko atari itongo ufise mukavyirame iturangure munyabiraba mu matara mu matongo ya leta. Dusanzwe ufise irindi tongo ntaco gutyo. Basane buri yo biro komisione ni cyako bimeze. Urayumvira. Hanyuma mamesa umutekano werekana ingaruka. Birashoboka ko mu bantu hamurundu. Birashoboka. Ahantu hari igicaye abantu hagasanga ari ahantu gateko karagenda neza. Jewe nizeye ko ibyabaye mu minsi yahera wa munsi byaba bitazosubira. Kaciyeho n'akantu ko kutumvikana ari abantu batari bamenyera ibiganiro nyibi rega sigaye iwanyu honyene habaye ingorane. Hano izindi komine musaniye mabwira abantu ngo sura ngo mugende kwa buramatari ngo bitore umuti. Ngo mundonda kwikisinga honyene hariho n'andi makomine byabaye. Kubera batari bamenyeye kuba bene gihugu bavugira ku mugaragaro ikibabakiye. Nukuvuga vuba turi gutanga kiri igano kimeze nka kurya. Kizobera mu kandi karere katari kikomine. Musitani azotora kindi kibanza kishobora kuba kimwe ibibazo, kishobora kimwe amatari, kishobora cyane cyane abafashe kuyitora kuko ari ibibanza bimwe bimenze. Rero bisigura yuko kajya kantu kabaye nitwagira kandi hazoshaba izindi ngorane. Oya. Hajya akantu kaciyemwo kw'abantu batayamenyeye kubona none president rega n'ubunye nk'ubundi aza mu ntara akaza mu nyabiraba je nzotega umutwe nyene mu kubiteko ubugati buramatari niyumva nyakuba nyanicubahiro buramatari ku maturenganya ari mwabafunga ari abatuka arabagirane nzotega gahanga kuko nta kuri muri leta vyeyi leta nkozi kandi abamasani tubasaba gutega gahanga bakuvuze dushobora gucaguruka ngo uvuge ngo ababaye igihugu ngo barandisha. Oya ntibakubeshe hagarara neza gusa gukora umuvyeyi kuko nataba kugira ibyo guhangana nabo uzobutagoye kunanirwa. Hajya nubona abantu baragoye ari gihe utambuka wifashe neza abakurabira kwa gashavuga ngo hego mwene yishimye wakwifata mu mifuko muraba mwene genda nukuvuga abantu biko bameze. Wewe rero umuvyeyi urongo abantu benshi utegwa kurondera ngene abo bantu bavuga bike bishoboka niba byokunda mugabo birabujijwe guhaguruka guhangana n'umwene gihugu ngo wamvuze nabi ivyo ntibishoboka. Mustadeli guhagarara neza kandi nanje kuri iyo dossier bagaze neza. Uzoshaka zobivuga jewe ngene n'icari mbere umuntu iyo abantu ngo bakuvumye amatari benshi uraheba ugatota nivyo utose rero ututagwa kwiyegeranya kuko wakanye basa wiyegeranya tekana rero ututonda duhindure nimba naho urangara reka nawe ngene niyegeranya ayene gihugu nabafate neza. Nico rero twese tubifuriza abantu twashaka ko bari hano mu bikorere ko cyane ko kino gihe muri iyi leta vyeyi leta nkozi ugize amanyama n'umutware kubukura biroroshe kuko nk'ubunye musaneri ndiko ndabivuga musaneri ngo bavuga n'abatware bari ngaha wanga ko bene gihugu babivugira ngaha muri sare bazobivuga president ahagaze ngaha none nawe uzobabuza uzosanga byayaka. Rero reka tubareke bavuge
ibyo bavuga tuze tugenda tubishyire muri ntibate tugende turaraba ikekana gitorera umuti ikerekana gitorera umuti uwundi munsi uze kuyavanwa rero ucuvuga ati ubu nije ndabitumirako nimuze muvuga ibindi rero je nahitije baza n'ibindi manda izohera uhagaze neza cyane mu bene gihugu baruhutse atavyo bakironka bavuga kuko wanze ko babivuga inyuma y'umukuru w'igihugu ziguma zisirikira wanze ko babivuga baratelefona uwo ari we wese umushikiranganji buramatari uwo ari wese atelefona bashaka birariku rero tushishikara kubiyegereza rero namwe tubasaba iki kutaturengera muce muguruka kure none bamwe mubunye ngaha munyabiraba ukaza mubagiye kubwira umushikiranganji kweri byakunaniye kubaza kubwira musane tikanga kantu kagora byakugora nugashuvuga ati musane ntiyavyumvise ngiye kwabura amatari naye cyane mubaza musane kintu barakamubwiye rero niko inzego zikurikirana nandi nimwamenya kugurukira hejuru niko muzoshikaye none mwese nimwa igihugu cyose kirimwe miliyoni 10 zingahe niba telefona president wumva kubitora umuti bizogenda gute mwijambo rimwe nimuzoba mugomba ko bitora umuti muzoba mugomba kuregana ukeneye ko bitora umuti cyajya nyene babitora umuti twese turabishoboye iki turaniye dutuma dusorerana tukagishishira hejuru hakurikira mugabo twese twakoze twananiwe rero ibyo kuregana mubireke ahubwo mwige ku bibazo turabongera umwanya mwige ku bibazo bitora umuti atavyo kuregana birimwo bwa murondere ikibazo bitora umuti hanyuma Emmanuel yavuze neza sinone ibi bintu kugira uzibaki abaguze ugire uzibaki uzobimenya gute ko bose bazibatse uzobimenya gute wengira kuvukira ugira ubimenya muri komisiyo cy'umushinga muri komisiyo cy'umushinga kuvukira ugira ubimenya be ari rero uzodufasha kubitosora kuko twebwe dukeneye ko ibintu bitora umuti hanyuma tukagenda neza twebwe rero nitwashaka komisiyo turagushiramo hanyuma nawe uzodufashe bitore umuti ntihagire uwinyegeza bose tubazure ubuze ko yatwaye nyinshi zimenyekane zigaragare kuko nitwaza kugira urutonde tuzosubira rero turumanike tubishyire kuri WhatsApp urundi hajya ku muryango ari ku komine muce muraba umuntu yashizemo umugore wiwe kandi uwo si ivyo ubutunganije tubusezisa kuko namara kurirwa turagutuka nabo procureur na police bazocadufasha umuntu bamwenteroje nyima mubika iminsi ibiri baza bamwumvirize kugira bamwumvirize bamwiyegereje navyo nzi kuko ubunye dukeneye ibintu transparency byo kumugaragara tugasanga n'umuntu yinyegejemwo hanyuma abenegihugu bakamudoma ku rutoki komiseri na procureur azoca bicarana bamurapere bamwumvirize dusanze ari vyo penali turiko tubivugira ngaha abanyakubaha biriko muvyumva murakoze rero no kuvuga ntamara kuzunguka ndafise jamari warasavye itongo waranditse wararindiriye ko woronka urabura ngira bazoguha nibagira ikigwati ca gatanu urashobora kuri ku rutonde rw'abarindirijwe mugare ko yatumaze kumva ko hariho abarose byinshi nitwaramuka tuzibanze turaba abo bantu banditse nabo tubatunganiriza ikigenda neza hari abantu bari bahawe ibibanza bari bamaze imyaka ishika ku 10 atakintu barahakorera hari shamba rero icyo gihe inama ya komine yarakoranye yavuga iti mbega none ahantu hadatera imbere kubera iki abantu bahawe ibibanza mugabo hakaguma ari inyuma ntibubake rero haba gutanga
ikiringo ndibuka ko cyari ikiringo cy'amezi 6. Ikiringo kiratanzwe rero, abantu mwese mufise ibibanza mwahawe gwati mubyubake. Uwico kiyo kizorengana atarubaka, ikibanza kizoshikirizwa uwundi kugira ngo gikoreshwe ico cyagenewe. Rero uwo mupfasoni yaciye agwa muri uwo mugwi w'abantu batashwe kubaka, ikibanza cyo gice gifatwa n'uwundi muntu kubera ko bitakunze ko acubaka. Nta yindi mvo yabaye iyo, kandi si wowe nyine byashikiye, hariho n'abandi byananiye nyine ko bubaka. Aba n'abandi bo mugo baci bakwakwanya barubaka, ari nayo mpamvu mubona rero amazu yaciye abonekana hano kuri centre. Ubundi hoho iyo turekerana uko byari bimeze, n'ubu abakira ishamba kubera ko aho tunone umuntu arenza mu kibanza akamara imyaka yose atacyagikoreramwo, ubwo yagisabye koko akeneye kubaka canke ni kurindira ko haduza agaciro kugira ngo baze baragurisha nk'uko benshi bagiye barabigira. Kandi mu mategeko burya leta iguhaye ahantu h'inkizo, hanyuma ugakwiza imyaka 5 igakwira atacurahakorera, baca bahakwaka kuko biba byakunaniye ko wakorera icyo uba wahasabiye. Nimbira ko umuntu yo kwiga iyo kayiwe ubundi, kuko sije na kimwatse nka Ferdinand byavuye mu nama ya komine, kandi si wowe nyine byashikiye, n'abandi barahari byashitse icyo gihe ibibanza byabo cyane. Hanyuma iki cy'uyu muntu avuga ko afise ikibazo cha dosiye yashikirijwe OPG, kugira ngo araza kutubwira komiseri ko byifashe, kuko nzi ko OPG yakoze iyo dosiye nk'uko mwamusabye kubaho iyo twaje cyagiye, mugabo mu kuyitanga barinda kungisha inama. Rero aho kuyitanga kigeze acha tubwira kwa komiseri byifashe. Ubu sirikusi hezabahize bijanye n'iki kintu c'inka, ibi byarashitse n'ibyo turumva ko hariho inka zabazwe, mugabo kubera ukuntu abantu bavuga ko bari baturagaye by'ukuri, ngira ngo zamaze umwanya urume rumara, tuza twumva ngo babazi inka kandi baza bagiye. Habura gukurikirana mbega abakoze ibyo ni bande. Ngira amahirwe na veterinary ngaha nimba atasohotse, nga veterinary yari gutanga umuco nawe, kuko nanjye naramukariye mbe byagenze gute kugira ngo babage inka, hanyuma ntumbarire. Yambara ati je nagiye kurondera ahubwo kugira dufata abazibaze, abona hasanzwe batse kunyema imipanga. Ni ukuvuga ntitwashoboye kuronka trace y'abantu babaze, mugabo tuca tubona abantu bafise inyama, nibo rero bavuga ko hafashwe ababuze ubutumwa. Nuvuga twe abo bantu bafashwe kugira ngo turabe nibatubwire mbega izo nyama baziguze n'abandi kugira dufate bene kuzibaga. Ariko babagumirije akabanga, sinzi ko ari kutabamenya n'ibyo ari byo, mugabo babagumirije akabanga. Ntitwafunze uwo muntu ngo nuko tumuhotse kubera yaguze ubwo butumbo, mugabo hari kugira turabe ko twoshira ko intoke abazibanze. Cyane biteye rero biteye umudugararo, kuko twaguma tunigana nabo bantu, ahubwo dushimire leta nkoze, kuko
yavuye ico kibazo kikava mu nzira ubundi bakabasha kuronka akanyama ubundi nyakubahora amatari mu misi iheze itegeko rikiri kujyanye ryari rimeze ntibyari byoroshe namba twaguma tunigana n'abantu ugasanga bamwe bariko barazishora zitwara mu ijoro tukazifata amasaha 8 y'ijoro twe n'abajeje umutekano ahanya kuba komiseri ntiyasinziye ugasanga ziko ziri zija muri komine Kanyosha handi zimanuka mu gihe mu Ruziba twama twazifashe ahandi akagera bava muri komine Mutamba bagaca baza kuri bakaza kubagira muri komine Nyabiraba kugira osi bidutesha urubwa mugabo tukabikurikirana tukaza twumva bacibiruka basubira Mutambu nyene baje kubesha umbaca besha biwabo muri Mutambu muri Nyabiraba hoho twarungusha ngo ubo nta ngorane bakacaza mu bibe abo twegeranye nikubwa rero kwa rugamba rudasanzwe mugabo uno munsi n'amahoro nimbira ko bene gihugu baryohe cyane ijyanye nuko uno munsi baronka akanyama bitabakose byo gahembe ko yemeye bake abatanizwe nuko baronsa akanyama abatanizwe nuko mwasuye kubaba shimira kandi kandi nkoze rero nikomera amashi ibisigaye yavuze n'iby'amatongo amaparcelle usanga hari umuntu afise amaparcelle abiri ubundi sikusi nyene kubera ko usanga bari muri conseil communal inshuro zibiri ugasanga bacibaronka abiri ibi byarabaye bigira ko bica bifata imbere nziza bikaja ku murongo uko mu gushiriza nyakubahwa Pascal byo kwitura ngo mu isoko ko hari abantu bafashe ibibanza isoko hama bagaheza bakabitiza abandi aha ibibanza tuzi ko byatanzwe kwiturangure ibibanza by'isoko gusa na kindi kibanza kihabazwa atari kibanza cy'isoko kwiturangure hama tukaba twasanze hariho abantu baciye bubaka izindi nyubakwa baca bashiramwo inizo gupangisha aba rero ubiheruka aho tugiye nyakubahwa mukaja kubiraba twahavuye aba bantu tubamenyesha ko ikibanza c'isoko ari c'isoko kitaje wanze gupangisha ubu rero inzu bari barubatse bazihinduye inzu z'ubudandarizo nizo badandarizamo ibi rero byuko bagiye barahana ibibanza aho usanga tutanabimenya kuno babihanye ugasanga umuntu umbure yabuze ibyo acuruza kuri aho hantu hanyuma agaca agomba guhereza mugenzi we ubwo burenganzira rero nkuko mu bidusabye tuzogenda tubikore hanyuma turabe abafise ibibanza ubu ntihagire hava bagira imbohe bagenzi babo ngo bame baza kuba toza ko amafaranga kandi nabo arabene gihugu bafise uburenganzira bwo nabo icyo kibanza mu gihe byamunye ko gikoreramo tushikirizwa ubundi muntu hanyuma dufise kandi mugabo umugambi wuko ariyo soko igira kabiri izubakwa igihe yinyabiraba izoba yuzuye umugambi dufise muri kazoza bakaba imenye neza ko ibibanza bafise nk'intizo rero twamenyeshe neza ko hageze ko tubaka iyo soko ya kijambere amazu yose bubatse y'ubudandarizo tuzoyakuraho kugira twubake neza twambe twifuza ko iyo soko twoca tubaka ku ruhande rwo hepfo igeretse rimwe kugira ngo tugwize ibibanza byo kudandarizamo ibyo rero barabizi twarabivuganye no mu nama twarakoye inama n'abasanzwe bahakorera nta n'uwo numvise abihakana canke yogira kangonongono iyo soko nshasha ntiyo kubakwa narijya bazi neza ko ibibanza mu gutangwa bizoheza bikabanza kuronka abari basanzwe babifiseho hanyuma abashasha nabo bikeneye bakaronka mu nyuma hariho itongo Pierre yavuze riri imayemba rifiswe n'umuntu witwa Nyandwi Pascal
iri tongo twarahageze nibyo mugabo nta muco ukwiye turarironkako kuko umuntu nyari Pascal we wavuga ko itongo ngo ryari igiwe ngo leta yarahateragiye ibiti mugabo ihateragira ibiti hari hasanzwe arahiwe kandi tukabona baramaze kubakamwa amazu twose batonde abantu baje bava hehe bashatwereka hepfo yaho ubuza ngo bimutse baduga bavuye hepfo baca baduga n'icyo gitara ca leta kimaze kuhava rero nta muco kubyukuri turaronka neza ukwiye kuko n'abahegereye nta kuri bavugisha ngo bavuge umuco neza ati yamara ahantu hari hameze uko nimbira ko icyo twoca dukorerako nuko dushobora kurondera ubushanganyi bw'ibidukikije kuko barafise ivyapa by'ahantu hose hari amatungo ya leta hari ibitara bya leta hama tugaca tubikorera ko neza umuntu atiyenda tutavuga ngo umuntu twarenganije kuko tuba gusanga hari igitara ca leta kandi hari aha leta nyene nimbira ko umuntu abazohiza agatahora ko by'ukuri atarenganijwe tubwiye tuziva mw'iryo tongo atekana nta mpamvu n'imwe yotuma ndakwiruka kuko mwene ko nk'abandi bose kuko nimbira ko haciye byinshi nta kintu kibi nigeze nkuronderera kandi wanabwiwe nawe ko nagize n'umutima wo kukurondera icyo wokora kuko nari ndose umuntu ambaza ati mbega ko hiyo mudandaza amashu mukadandaza hakaba himbuka ibitunguru n'intore zigwiriye ati nta muntu ushobora kundongera ushobora kuzaranzanira ibintu bakoresha mu gikoni uwo yari uwo bita Alexi batazira Obama aho hantu yagomba ko gufasha ni hehe umuntu ni kuri Nyabugete beach cyane nimbira nti yashi konzi mamesa nawe ari gasanzwe dandaza ibyabaye ntacyo bivuze ntabwo ngo hari amajambo cyangwa hari biki no tireka ikonda kimuhe amufashe kumuhereza ibi bintu niyo bana kanota hakura hanyuma nabakikenura namutelefone ndamuronderera ico ndamurikana message ndamuha mbere na nimero za telefone za Obama kugira ngo amurondere bavugane baje en contact ntabwo kwara kumutera ubwoba canke kumwiyumvira nabi canke kumubwira nabi namba kwara kumufasha kugira ngo ico gikorwa akironke hanyuma amuhereza ibyo bintu nawe ashoboye kwikenura nta kindi na kimwe cyarimo rero nje ndamusaba kuri mu byo yoshikiriza ko yokoresha ukuri kuko mu byo yavuze byinshi nta kurimwo abanamba nta pasege yigeze angurira na amafaranga mpaye n'ibindi ni ibintu by'ukuri kurabyumviriza wumva ko sinzi gituma abikora gutyo mugabo nareme rimwe n'igihugu nk'abandi bose kandi umutekano wiwe jewe nibaza ko muwonjejwe arimwo kandi umutekano w'ihungabanye naje urumva ko noba mpungabanye rimwe n'igihugu wagize ikibazo umurongoye nabo bakigize rero ale matekane nikinga naye yakanagira ko niyo namuhaye nta nigeze ndamwaka ngo tuzane iyo kinga ushiri ngaha shaka kumbura atavyibuka mugabo niyo namuhaye ayigira ko neza n'amahoro n'umutekano gusa mugabo yoraba ko yokwevita udukonfi ugiranira n'abana bariya kugira ngo nihagira wagiranira akagora ntabaca agashira kuri mustanteri we ntiraba rero binavuga ngo ntiraba mustanteri iki niki kuko agumya ko bitugorana ku bantu n'abandi aca bikwikana nawe nyene abirabe kugira ngo agire umubano mwiza n'abantu abo basanzwe bari kumwe ni ibintu banoshikiriza nkaba ndabashimiye kuba ko muri kano kanya murakoze ibyo muteze gukora tuza kubikora Imana ihezagire tugira amahoro